Imana mana, Imana muntu, ndabahaye ikaze mwese kuri tuyagire Vanessa. Reka tuyage kubijanye n'Imana dusenga, Imana twemera. Abahindi bafise Imana basenga bemera, abashinwa bafise Imana basenga bemera, ndetse n'abazungu bafise Imana basenga bemera. Ariko abirabure twatiye Imana dusenga Imana y'abandi. Imana yacu twemera kera ukuntu basokuru basenga batarakolonizwa, bamaze kolonizwa barabitaye duca dusenga tubicishije mu nzira y'abazungu. Ariko ntitwibagire yuko Ubushinwa n'Ubuhindi nabwo bwarakolonijwe kandi bwakolonijwe n'abadukolonije. Ariko nubwo bwakolonijwe ku mubiri ntibwakolonijwe mu mitwe no mu mitima. Nico gituma abakoloni bamaze gusubira iwabo, Abahindi n'Abashinwa babandanije ukwemera kwabo. Ni naho iterambere ryabo ubu ryavuye ku kubera ko batogejwe mu mitwe nkatwe, ryavuye kuko batahinduwe ngo bamere nkatwe, batwibagize inzira nyakuri yo gusenga. Ibi rero siniko ndabivuga ngo nuko je ntemera Imana. Ishambere nagoma ndababwire ko je ndi umukristo kandi nemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wanje yampfiriye kubw'ivyaha vyanje. Nkizera nemera Imana imwe muri butatu butagatifu, Imana Data, Imana Mwana, Imana na Mutima Mweranda. Hanyuma uwo twubakanye nawe nyene n'umukristo, hanyuma wewe akaba afise na PhD mu bijanye n'ivya Bibiliya. Nico gituma iyi sije kuri jewe atari sije imbangamira kubivuga ko kuko n'ibintu tuyaga cyane. Rero igitumye nshimye ko tuvugana ibintu vy'Imana, nkuko nababwiye yuko tugiye kugwanya abantu badushira hasi, bashira abirabure hasi bakatugumiza mu bworo. Nukuntu nubwo tuyidogera politike cyane, abapoliticiens ngo abapoliticiens, burya hari n'abandi badushira hasi, na cyane cyane abantu rero b'amadini. Aha ndafise impapuro zibiri nagize print, ariko murabona ikete. Iryo kete rya mbere ngo ni kete ryo muri leta. Iryo kete ndeka ngerageze nsome, ngo ni kete ngo Republika y'u Burundi. Hanyuma ibi ririmwo mu ncamake ngo iduzwa ry'imperezwa. Rero ngo iri kete muriko murabona ngaha ni iduzwa ngo ry'imperezwa ryashizwe ku mukono na Patiri Mana Nzigamira Albe. Uwo mupatiri ngo akaba ari umwibusamana mukuru mu gisirikare cy'u Burundi. Urumva no mu gisirikare baba bafiseyo abantuzeye abapatiri n'abapasiteri. Rero ngo iri kete ngo ni ryo kuduza iki imperezwa ngo mu gisirikare. Rero reka ngerageze gusoma nihuse. Aravuga ngo nkuko mwabimenyeshejwe, inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi muri uyu mwaka uheze yarafashe ingingo yo kuduza imperezwa zitangwa n'abakristu ku mwaka kugira ngo ubutumwa buranguke neza mu maparuwase yose. Iyo ngingo yatanguye kuja mu ngiro guhera mu kwezi kw'icenda umwaka tumaze w'2021, kuko ariho umwaka w'ubutumwa wari utanguye. Mu bwibutsamana bw'igisirikare n'igipolisi ntitwasigaye inyuma, ahubwo twashimye gutangurana n'ubu mwaka w'2022. Twasanze rero imperezwa zigiye gutangwa uku gukurikira. Murategereza mwumvirize ukuntu ngo imperezwa zigiye gukurikira. Ngo intwazangabo ofisiye ngo ni ugutanga 10,000 vy'amarundi. Igisongerezi ngo sous ofisiye nawe ngo ni ugutanga 5,000 vy'amarundi. Umusirikare mutoya nawe ngo ni ugutanga 3,000 vy'amarundi. Umutambukanyi w'intwazangabo nawe ni ugutanga ngo 10,000. Umutambukanyi w'igisongerezi nawe ni ugutanga ngo 5,000 mu marundi aho. Umutambukanyi w'umusirikare mutoyi nawe ni ugutanga 3,000. Ugwaruka ni ugutanga 2,000. Ugwaruka bice byumvikana n'abana babo basirikare nabo ngo ni guca baza baratanga 2,000.
umukukuruke atanga nk'abo bandi bivanye n'urugero yarimo. Ni ukuvuga ukukuruze wari intwazangabo uzotanga ibihumbi 10. Mwumvirize, nubwo abari mu zabukuru ngo yari intwazangabo nkuru, yari mu ofisi azotanga 10, yari gisongerezi azoguma atanga 5 n'abakenyezi babo. Iyo rero ngo ritangaza maze kuribona hari muri WhatsApp ndidoga ndavuga ati bishika gute yuko ishengero ryinjirira leta rikaja no mu gisirikare, kuko je nahunze ndi umwana muto mfise imyaka 93 ntavyo narinzi yuko bapenetra bagashika indani no mu gisirikare. Niho abari mu gihugu bambwiye bati nuko biri baratangishwa. Iryo ni impereza ya Katolika. Nca ndabaza nti none ko tuzi mu Burundi dufise amashengero nimba ngo arenga 800, nimba intwazangabo y'umukatoliki ari mu gisirikare cy'u Burundi azotanga amafaranga ibihumbi 10 ngo nimperezwa, Pentecoste nawe ofisiye azoshatanga ngahe, canke nimba no Islamu ofisiye azoshatanga ngahe, canke nimba no Methodiste, canke nimba no Anglikana, canke nimba no Adventiste, abo bazotanga ngahe? Urumva baca bansigurira yuko ngo mu gisirikare cy'u Burundi amashengero ariko aratangisha abasirikare bayo aya mahera y'umurengera ngo ni Katolika na Pentecote. Nkuko rero mubizi jewe ku vy'ukuri nkunda Imana kandi nkakunda gusoma Bibiliya ndetse nkemera n'ibiri muri Bibiliya, ariko nanka abantu bakoresha ijambo ry'Imana nabi, Iyi mperezwa rero bariko baratangisha abasirikare ku vy'ukuri kuri jewe nta kintu na kimwe nk'ibi bisiguye, ni ibintu vyiza ku bakristo bo mu rusengero kanaka. Ariko rero jewe nca nsanga mfatigwa nkumva ndababaye cyane nk'umupatriote w'abirabure. Nuko muzi mwese yuko Katolika amashikanwa yayo yose aratozwa agatwagwa Vatikani kwa Papa. Ibihugu vyose South America, Asia na Afrika amahera yo muri ayo mashengero, kandi ivyo bihugu ni ibihugu vya mbere tuzi biri mwaboro, amahera yabo bose atwagwa Vatikani. Hama Vatikani kaba ariyo idesida amahera ibarungikira buri gihugu bivanye n'abakristo bibaza ko baba bari muri ico gihugu. Nkiyumvira nti abirabure tuzogeza ryari kuba ibijuju kubera iki? Aba bazungu muri bibihugu turimwo na muri Amerika ishengero ritanze ishikanwa ntibohirahira barota ngo bayarungikiye Papa, bose araboja mu mabarabara, kubera ko kira rushengero amahera gwegeranya abara amahera yo gukora muri societe barimwo, guteza imbere igice barimwo no gufasha aboro n'abafakazi barimwo. None kubera iki twebwe amahera y'abirabure haba mu Burundi, haba mu Rwanda, haba muri Kongo, ahantu hose munzi ishengero rya Katolika riri mu bihugu twitwa ko tukenye canke ibihugu vy'abirabure, kubera ko amashikanwa yacu atwagwa muri Vatikani, ayo na ya Roma. Pentecote nayo ku bantu jewe nkivutse navukiye mu rusengero rwa Pentecote, guko abavyeyi banje bari aba Pentecote kandi no kubatizwa niho nabatirijwe, ariko mu nyuma abavyeyi banje baza guhinyura ubuswa bw'ayo madini ina cyane ishengero rya Pentecote igihe c'intambara 93 tugatangura kuraswa n'aba pasteri baba Pentecote. Niho Papa yaciye avuga ati bwa bundi vya bintu ntivyoroshe, aya madini n'ibinyoma duhindura urusengero, ariko murumva yuko ariho nakuriye. Ubwo rero ikintu aba Pentecote nabo, ikintu jewe dupfa n'aba Pentecote sikindi kwigisha amacakubiri, kwigisha ubutumwa ataho buhuriye na Bibiliya. Abantu ugasanga mu rusengero baradyana, ntiwigisha ko indyana ari mbi, canke naho uvyigisha ukabirengako, mugabo ukumva ngo umuntu yambaye ijipo ngufi niwe cyaha. Urumva umuntu muri Pentecote naho uba ukunda abantu gute, ukunda Imana gute, nimba wambaye ijipo igera mu mavi utakwembereje ngo n'amano ntaboneke ngo ico ni cyaha. Ariko pasteri yabatse umugore wanaka ku nguvu hariya ukarindira ko bamuhagarika ukabura, ndavuga ati iyo ni hypocrisy, kandi ivyo ni bimwe nyene abakoroni bakorera birabure, ni navyo n'aya madini abandanya akora. Nkavuga nti
none tuzotunga agatoki gusa abanyepolitike twibaza yuko nubwo abanyepolitike bohinduka aba banyamadini nabo badahindutse ndetse na twebwe banyagihugu tudahindutse mu myumvire y'ukwizera kwacu twibaza ko hazoba igihinduka kikaduha amahoro ati nta kizohinduka niko rero muri WhatsApp natanze nyine ama message mbabaye kabisa guko ibi bintu ntivyumvikana amahera jewe sinankaba amadini atoza amahera je nshaka amahera atozwe ariko akore ivy'igihugu akore mu birabure ateze imbere aboro biwacu abakene abapfakazi mu gihe rero ayo mahera baba ariko barayafashisha abo bantu baba baremuriye umutwaro ya leta turemereza kuko murabe neza igituma ibi bintu narabiravye nkavuga ati nabone kubagarukira tugatangura kwigishanya hagati yacu ibitagenda tukabihindura mu nzego zose mu bintu bitubuza umutekano nguko buri wa Mungu umuntu ko agiye gusenga ngo ari ngombwa atangisha ikanwa buri wa Mungu uca wumva yuko uwo munyagihugu mu kwezi yinjirize urusengero rwiwe menshi gusumba yo yinjiza muri leta buri wa Mungu atanga buri kwezi amashengero menshi aronka amahera y'amashikanwa anarenga na budget y'igihugu ikoresha ku mwaka amashengero menshi ariko ugaca usanga muri ayo mashengero abayasengamo hari abana ngo badashobora kumara kaminuza ngo babuza ama minervare how but ayo mahera yose ajahe ugasanga pasteri yaraguze imodoka yaraguze impuzu zizimvye ubu munazi ko basigaye abapasteri na cyane cyane bo muri Afrika ubu basigaye banka no kugura igitambara ngo basoneshe ku batayeri babo urumva kwanka guteza imbere umutayeri wiwanyu babeshi ugasanga bariko ngo bakeneye ngo costume zo muri Amerika nta nuko bamwe bazi ko zimwe zidashonerwa muri Amerika ari in China ngo dukeneye costume z'abanyamerika ngo i costume gasanga umupasteri arashobora kwambara costume y'amadolari 2,000-3,000 yatanzwe ayo mahera nabande n'abanyagihugu ariko gasanga iyo mpuzu yambara kwa Mungu ayo mahera yari kuyarihiramwo abana na 2 canke 3 minervare y'umwaka wose ibi bintu rero wagira urabivuze ngo uracumuye ngo urumva ngo abantu b'Imana ngo ntibatunga urutoke aba bantu se abantu b'Imana nasa abantu b'Imana guko Yesu Kristo ivyo yakoreye aha mwisi mu myaka mike yabaye vyabaye akarorero ko kugaragaza umuntu w'Imana wariwe ngo abashaka ubwami bw'ijuru bagere ikirenge mu ciwe Yesu nta bantu yambura atangisha amakori n'ibindi ngo yitungishe ngo abeho neza ahubwo yarakora niyo yambaye akayihwa ngira ngo umworo abonye atagira ico yambara ariko aba bapasteri benshi simvuze ngo abapasteri bose ngo nibabi ariko dufise bake cyane bukuri abapasteri bose bakurikira ivyisi ubutumwa bavuga ntibakivuga ubutumwa basoma muri Bibiliya basigara aba motivational speaker kugira ngo benkuraje abantu kubaha amahera basigaye niyo babonye vyananiranye ubukene bwatekeye abantu baca bakoresha ni terrorisme terabwoba ryo gutangura kuvuga ngo ibihano ngo Imana ngo izoha abantu kugira ngo biba abantu ibi bintu rero ni ibintu dukwiye mu masosiyete yacu kuraba tukigisha abana bacu kwanka kwambugwa gutoza amahera afasha mu gihugu ivyo ni ibintu vyiza batayinezererezamwo batayanezezamwo abana babo bamwe abana babo babarungika muri Amerika kwiga yo kwiberayo abagore babo bibera mu za Amerika abandi bagura amadege ugasanga ni ibintu bimeze uko ariko ari nkamwe bavuga ati ayo mahera bayatoza bagaca bakora ama societe afasha abantu ama agence yo gufasha abantu nko muri ibi bihugu ugasanga umuntu abuzinge aragenda ku rusengero rwanaka naho batahasenga ati ndaburaniwe ndabuzinge bakamuha ndaburaniwe ndabuza amahera ya rent bakamuha amezi 2 amezi 3 bikagenda uko je numva vyo bari vyiza ariko kwama nk'iyi katolika itoza amahera gacaruhukira Vatikane mu bakoroni urumva ko bagidukoroniza noneho no mu basirikare bagatangisha ngo nibi n'ibintu vy'amananiza binamaramaje kubona abirabure tuguma twibwa urukomba amazi dukanura iyo rero ko ravuga ngo abirabure ngo turi bijuju rimwe nemwe turashavura ariko nukuri turivyo ntidukwiye kubabara ahubwo dukwiye kuraba igituma baguma bemeza ko turi bijuju duhindure turi bijuju mu buryo dushobora guhagarara abantu barenga 10,000 bagahagarara imbere y'umugabo
umwe yitwa ngo ni pasiteri akabahenda umwaka umwe 2-3 abiba amahera batabazi yaja muzoraba abapasiteri muri bihugu birigwa baratwarwa mu bucamanza niyo basanze hazimiye n'amadolari 200 ukazamva bamutwe mu bucamanza ngo hari amahera yabuze ariko twebwe ntushobora gutwara pasiteri mu bucamanza ngo hari amahera yabuze bamwe nta nuko bigera bakoresha n'inama abakristo babo bababwira ati amahera mutanga ariko arakora uko ibi bintu rero mu guhindura societe mu guhindura aho tubaye mu guhindura imyumvirire n'ibintu kubihindura simvuze ngo duhebe gusenga ntidushobora guheba gusenga Imana yacu guko na cyane cyane abirabure n'ubwo tubayeho ni Imana yonyene itubabarira aya madini menshi ntibifuza ko tubaho abanyepolitike benshi ntibifuza ko tubaho kuba rero turiho n'ubuntu bw'Imana nico gituma duteza kuyigumako ariko turabe abo bantu bavuga ko batuzanira kutwigisha Imana ivyo batwigisha ivyo ari byo hanyuma rero naciye ndungikirwa irindi kete ngomba ndabasomere naciye ndungikirwa irindi kete iryo kete ngo ryanditswe ngo n'umushinga ntahe yitwa Mbayahaga Aloyizi ngo aba muri commune Mutambu province Bujumbura ngo residence yiwe ngo ni Kabezi Kimina sinzi kari Kimina canke Kimina nimero ngo ya telefone ni 682 hanyuma yanditse ngo ni kwigenekerezo rya 4 ukwezi ni 0 umwaka 0 abanyarwanda sinzi uko kwezi ariko twe 0 ni mu kwezi kwa mbere umwaka uyu nyene w'ibihumbi 2022 hanyuma ngo imvo kuburira abapasitoro n'abapatiri ku vy'urudandazwa bakorera mu madini iyo ngo nimvo hanyuma aravuga ngo kuri mwebwe bapasitoro n'abapatiri aho muri hose mumbabarire gusoma ikirundi sindi mu expert ariko ndagerageza reka ntangure ngo banyakubahwa abapasiteri yanditse nyine ngo abapasitoro namwe bapatiri ndi niteka ryo kubamenyesha ko kubw'Imana mushobora vyose ko musabwe guhagarika kunyaga abantu mubabesha ngo bazane ibigira 10 n'amashikanwa kuko ivyo vyari vyagerewe umuryango w'abarewi bonyene kandi ko Maraki yavugishijwe ivyabo barewi kuko ibigira 10 vyari impembo yabo musabwe gukoresha ayanyu maboko mwironkere ubwanyu ivyo gutunga imiryango yanyu ikete nirirerire muraribona ngaho kuri screen arabandanya ati hamwe n'ivyo bapasitoro namwe bapadiri ni mwebwe muzi ingene mwitoranije umwe wese arazi ingene vyagenze kugira be ariko yigisha uyu munsi ntivyavuye ku gutoranwa ariko vyavuye ku gushaka kwanyu bwite Imana yavuze ko hazoba umukuku umwe Imana yavuze muri kahise Imana yavuze ko hazoba umukuku umwe ariko namwe mwarasambuye umuryango Yesu yasize yubatse harure amadini yanyu uko angana mwiyishure ku kibazo cy'uwo mukorera harura amadini uko angana mwiyishure ku kibazo cy'uwo mukorera rimbure inyigisho zanyu uko zingana mushire ku munzani ubutandukane bwazo uko bungana muheze mwihe inyishu ya kabiri kuwo mukorera ijambo riboneka mu cete ku banyefeso ba 4 umurongo wa mbere gushika kwa 6 mwoba mubona ryujujwe n'inyubako z'amadini ngo ryoba ryujujwe n'inyubako
ryoba ryujujwe n'inyubako z'amadini 800 ari mu Burundi yabajije. Suzume uko mubayeho muteko musuzume abo murongoye ingene babayeho mwihe izina risha. Suzume intumwa zatubwirije ubutumwa ingene bakoresha amaboko yabo kugira bironkere ivyo kurya, hama namwe mwibuke ivyo murya iyo biva n'ababibaha uko mubabwira. Mbega mu vyanditswe mwoba mufise isomo rimwe aho intumwa zoba zarigishije abanyamahanga gutanga ibigira 10 nk'Abisirayeli sinzi kari ivyamo sinzi ico yashatse kuvuga ngo nk'Abisirayeli. Mwoba mufise aho intumwa zatoje amashikanwa atarayo gufasha aboro, mwebwe mubitoza nk'abande. Uwo ni umuntu yandikiye abo bapasitoro ngo n'abapatiri. Arabandanya aravuga ngo kubw'ivyo ijambo ry'uwavugishwa n'Imana Zakariya igice ca 5 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 4 rirasohoye ku banyu. Ubwo busuma muhagarike vuba bicitwa uyu munsi. Bitabaye bityo ibara rigiye kubonwa n'isi, mbere n'ivyo mwari mwishimiye bizosangangurwa bikomeye. Umuvumo ukomeye ugiye gusukwa mw'isi kandi bivuye ku binyoma vyanyu. Mwigisha mw'izina ry'Imana igihe mwigisha mw'izina ry'Imana igihe mwari mumaze nibaza ko ari mu vyaha, yanditse ngo mu vyaka. Hari aho mwari bwumve ibimeze nk'ibi. Ntimwadandaje mbere mu kubigwaniramo Imana ikihorera, mukabigwaniramo Imana ikihorera. Ntimwagahanganye ngo ntimwagabanganye intama ziwe, yanditse ngo ntimwagabanganye intama ziwe ikinumira. Ngo ntimurye ibinure vyazo mukumbura. Ngo ntimurye ibinure vyazo izo ntama mwibuke ko ari abakristo, mukambura ngo ubwoya bwazo munezerewe. Ntimwakokoye umukene mukamugurisha agakiza bari barasezeraniwe ku buntu. Noneho ubu murabujijwe bose bumva. Amahanga yose abere icyabona Uhoraho. Kuba yari yararetse ryari ribanga riri mu gitabo c'uwavugishwa nayo Zakariya igice ca 11 kuva ku murongo wa 15 gushika ku 17. Yari yashimye ko rirangukira mu kubashuka. Ndiba ngo ni mu kubashuka. Mukaba mutabitahuye muzorota ivyiza muhane umururazi. Ngo nibaba batabitahuye ngo bazorota ivyiza bahane umururazi. Nimwadadika Uhoraho agiye kuboneka kuwudadika.
nimwicisha bugufi muzakingishwa bimwe mu vyago bigiye gusukwa kw'isi. Mwibuke Farawo n'igihugu ciwe uko vyagenze. Jewe umusavyi w'Imana nzima Mbayahaga Aroyizi aca ararisinyako. Niryo kete mubona ngaho uyu muntu yandikiye abapasitoro ngo n'abapadiri. Ku vy'ukuri abantu musenga mwese kuva mukura mwarumvise aho bavuga ngo mu bihe vy'iherezo ngo ijambo ry'Imana ngo rizotimba ngo abantu bazoheba gusenga. Burya sivyo, abantu ntibazoheba gusenga kubera badakwikunda Imana, ahubwo abantu bazoheba gusenga bomowe n'ibikorwa bibi abapasitoro mugari umushinga ntahe bakorera ishengero. Turarushe mubatunanije abapasiteri barimwo. Raba ibihugu vyacu ukuntu abantu baboro babandanya biyongera, abapasiteri n'abanyepolitike bakabandanya bavyimba ziganda. Bantu b'Imana, turasavye abaganga musenga muri ayo madini, abaganga muri politike mutwara abanyepolitike kubapimisha. Izo nda se zirimwo amahasa, zirimwo batatu. Izo nda z'abo bantu, abantu bakura indigakura n'ishati ntimukwire, ziganda zirimwiki. Zirimwo kurya neza, zirimwo kurya ivyishi beshi muri bo nivyo biyiba. Nico gituma ijambo ry'Imana rizotimba. Rimaze gutimba, ijambo ry'Imana rizotimba. Rimaze gutimba, abo bapasiteri nabo bose biba bitwaje Bibiliya ivyabo kabe karabaye, abantu basigare basensengera mu rugo. Iyi Bibiliya mumenye yuko ni igitabo cagiye candikwa gisubirizwa, tukaba twemeza neza nk'abakristo benshi yuko hariho bimwe abana b'abantu biyongereyemwo, harimwo na bimwe vy'abakoroni kugira ngo batwibe neza, ngo umuntu ngo niyaza kukwiba ngo biri mu ifundo rimwe ngo n'ifundo ngo ryasigaye ngo rifundurure, ngo umuntu ngo niyaza ngo kukunyaga ngo akakubwira ngo umurenze ngo umusozi ngo urazogenda ngo umurenze no wa kabiri. Murazi hariyo mirongo bakoresha bariko baranyaga abo bitwa abasileve babatwara bongera bibana basigaye. Iyo mirongo abapasiteri benshi barayikoresha kugira ngo tubandanye tuborohera. Twikangure, dukanguke spirituelema mu myizerere yacu, twongere dukanguke no mu bwonko. Abanyepolitike badutwara habi tubankire, tutitwaje abo baribo. Abapasiteri kandi badutwara habi tubankire, tugamburukire abari mu nzira y'ukuri, abari mu nzira y'Imana. Hanyuma nk'impanuro noha abategarugori n'abari canke abakenyezi n'inkumi, ntihagire umugore canke inkumi aja guhana umubonano n'umupasiteri kanaka adaherekejwe n'abantu babiri. Nimbura umugore wubatse ukaba ufitaniye ikibazo n'umugabo wawe wumva yuko ari ngombwa ukibwire pasiteri, hitana abakenyezi babiri wizeye baguherekeze mugende gufata iyo mpanuro. Canke naho ari kibazo gicurugo, jana n'uwo mugabo wawe kuko n'ubundi n'ubwo rwamwebwe babiri mugende, guko muzi yuko abapasiteri benshi bigaruriye ingo z'abantu. Agahagarara hajya imbere ahahagarara atungura amaso araba ibizungereza aho vyicara, ibizungereza aho vyicaye, hama ubona agenda ngo agiye kubasengera abongorera ngo areka arabongorera ngo ni vy'Imana yamutumye, ariko ugasanga abongorera bahamarandevyo yo kuzoza kumuraba ngo ndagufitiye ubutumwa bwavuye ku Mana. Imana yacu ntica idea, Imana yacu si zigizage, Imana yacu yitwa direct, igenda iva mwijuru ikagutibukira mu mutima. Nico gituma Imana ivuga ngo iri kumwe nawe aho uri hose. Ni kubera ko ni inzira yo kuvuga ngo si ngombwa uce ku wundi, urampamagara nk'Imana yawe nanje aho ndi nkakumva nkakwitaba nkakwishura. Rero twirinde guha opportunity abafata abadufata nk'ibikoresho vyabo, twirinde kuba abantu b'intege nke, ariko kandi n'abapasiteri bakora ibi bintu mwabamenye no kubabwiza ukuri. Amashengero y'abapasiteri b'abasuma nta kamaro ko kuyasengamo. Amasengero y'abapasiteri b'abasambanyi birirwa barasambana n'abana b'inkumi, basambana n'abagore b'abandi, nta kamaro ko kuyasengamo. Aho ntitwibagire ko hari n'abapasiteri kazi b'abagore basambanya abagabo b'abandi, niko biba biri. Ivyo vyose tuvyirinde. Murakoze, mugire umugisha kandi musangire video.
nkaba nshimiye mwese mwakoze subscribe, ababandanya gushare no gutanga ibitekerezo. Uhoraho abazigame, uhoraho abane namwe kandi twikangure twese mu mitima. Imana ibane namwe mwese, mugire ibihe vyiza rero mwese. Ciao ciao.